Reka tuvuge Fanny mu Rundi. Yaratubereye akarorero kuva kera. Fanny ubu ariko aravugwa ko ibintu byinshi byiza na bibi. Ibibi bishobora kuba ari na byo. Muri dot na post in the norazket mungu tugende gufata risk dukwe. Ange tubirege. Kuko uravyumva abantu baraseka ngo ni comment. Abantu bavuga ngo urumva umuntu hose abivuga ko abibona. Ya full. Ngo yahanga ibintu ngo Fanny ngo agize ngo azicuza. Urabona abantu ngo baruciye. Norazket urumva nta numwe borohereza. Norazket azicuza azogira iki. Mugabo canda yiturumva risk reka tubirabisha amaso ntabuze aho bizoherera ariko Imana yo niyibizi mugabo kandi Fanny nige hatakundana na Norazket nto yari muri risk ya hatari nk'uburavye nka Norazket na Fanny ntubona ko bakundana kweli wewe ubama hagufi sha nubwo dupfa gupinza ivyo dupfinza nibanga riri mu mutima wabo mugabo selo moi kuvyobonesha yawe maso kuvyo mbona sha cyopfuma bipfa mu nyuma mugabo bubiri turabana 10 nivyi wacu turabana 10 siko kandi ba mama naho batobiduha bakiramvye ntaho twitwara siko bakiriho twe twobipfa badahari yego kuko twobipfa badahari mugabo bakihari ntavyo twopfa nivyi wabo eske bo babirose gute musi ca turagenda Asiatique twara abakobwa abo babiri turagenda n'umukobwa wabasha mwiza ndamukweretse ifoto uvuga ati nuwo yari tahuye bamwe bita bacuru rya kuko ariko ingora naho twaje bamushima nta nakazi bamu ubwo nyene twaragendanye umunsi umurira reka kwica ku masonga muhera Asiatique tukagenda nje nari nararahiye ngo nta hotel nokora mwo yo ibihe biguhinduza intumbero urumva n'abajya abashinwa bajya barabu hariya muri Asiatique wararondera umuntu avyumva urabona baba bahari ugacumubaza bose ngaha ni hayi mwari mufitaniye gahunda yego muramuke tigana umubwira ko tumukeneye murafitaniye rande yego agacaza ni sawa ni mwebwe nyatafitaniye rendezvous oya nibiki none dushaka muduha akazi aho baduhisango aho ntimuzinanye n'umuntu mushasha umva aho mugeze mubona hashoboka niho mwabatse ingorane ko nasanga ngiye kugasaba n'abafana This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, everyone, everywhere you are. Twizere yuko mumeze neza nkuko tubyipfuza. Ino ni Flash TV 257. My name is Ndikuriyo Leonce the son of God Dr. Vlove aka Diko. Ndi kumwe n'umusore muto yaguhereza amasanamu mutabona handi hantu na hamwe yitwa Prince Keys. Kino kiganiro ndagitore umuntu yitwa Aritemo Chizigiro, umwe mu bafana bacu bakomeye, ariko kandi ndamubona umuhungu wanje yitwa Libatro Fridorin, nawe nyine abadukurikiye umunsi ku munsi ari nako yenyegeza afata ikaramu yandika zimwe mu nyandiko n'ubundi tubona ahandi hantu na hamwe. Ndamwakira umuntu muri kazoza kahagufa zoba yitwa Mama Pastor. Sindabivuze mfatiye ku nyambaro, ahubwo ndabivuze mfatiye ku nyifato y'igende bigaragaza uno munsi. Ushatse umwite INA LIGERA, muamuzi kera kuri INA LIGHT, nyuma y'igihe kinini kandi ruguru bamuhamagara INA Muco. Nigiki mbeshe mu bintu bitatu mvuze ndagupfinde. Urabeshe ruguru ntibaguhamagara INA Muco, bampamagara INA. Nimuza mva umuntu ku gasozi ngo weina tuje kuvoma papa wanyane nampamagara Muco nta bandi bantu babivugira rimwe. Okay. Badibujana Muco ndakwakiri. Urakoze kunyakira ngewe nuko munyakiriye kuri kamera za Flash TV. Nari ndahakumbuye wari warahahejesha igihe kinini ntahakorera ariko nta gwanko ruba ruhari n'umwanya amagara byinshi nyene murabizi ubundi ni bon n'amagara rimwe ubikubuza n'amagara sinari imisi ngwaye impamvu ituma ntaza kari naroza amakuru yagufi ngo yimbwa kugejeje ahantu ngo yimbwa kugiza imbwa muga yakize reka ngira ko nkura n'amarore ndavyibutse yereka abantu turabigama ubu ntatukura
atukurira iryonyene bukebuke. Nega muco nawe ubu waremeye ko amaso y'imbwa arakubaho. Aha none akuga ntiworaba. Oya mugabo uwakubise nizigura nawe ko aca bimbwa. Ntawamenya. Kandi burya umuntu aramutse abimbwa we wowe imbwa akazi. Ikintu wimatanije naco ngubaco. Umviza akantu mvuze ko hashaje akantu kakazi. Imbwa akazi ntibaho bavuga indarukazi. Ukabura. Imbwa akazi n'igitutsi indarukazi n'izindi. Ukabura nkosora. Ndagusavye wambara control ntuyanyanduze. Ndabona ntarakira. Canke ngo akayaga kakubangamire bituma utaganiriza abantu neza. Nikambangamira ndambara. So twakiriye inamuco kabisa nyuma y'igihe kinini nkuko waro bivuze ariko ntagwa nkuru baruhari. Ni inamuco buri gihe arantangaza uburyo abayimereye inyambaro mucuzi ko nkunda uburyo usokoza. Ndikoreka tureka ububeshi. Nkundi misokorezo yawe fo. Wana ubwakanga mbonye nasokoje reka tuvugane ukuri. Nubwakagaye. None uno musi ntiwasokoje none. Kandi ni ryari. Undi musi apana mu kiganiro. Inyuma y'ibiganiro namanda kubona wasokoje. Okay. Ni nagake ubu ufise bya bintu ya mishatsi je nkunda kuyita ngo y'abazungu. Merci. Hasi ho nk'ibisanzwe burya muco barakubwira ngo nimba hari abantu bikwiza uyu nguwo mu mushiremo. Bivana narababwiye ntimuzonyicangeko. Telefone kabara yara. Bivana naho ndi nivyo ndimwo. Yego. Nibaze bakwibesheko. Bazonyibesheko. Muco hamwe twogira guca nkejo tukabona utangiye kwerekana bimwe mu bihimba vy'ibanga. Ndabifise. 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 Ico bita sehemu za siri mu Giswahili nacuze. Nuko abantu baca bihutira kubona bimwe bimwe. Burya hari ibihimba bimwe vy'umukobwa birenze bibiri. Yitwa ko ari ivy'ibanga bidaba bikwiriye ko. Nta gihimba na kimwe c'ibanga kibaho. Kiretse ugifashe nk'ibanga kuri wewe. Bivuze ko muco ntaco afise. Jeho vyose nibanga. Oya ni banga muri uno mwanya kubera ko wagerageje kwambara izigera ku birenge. Ariko mvuga ngo uno mu buzima busanzwe INA LIGERA hana sehemu za siri. Mimi niko nazo nyingi sana. Mingi. Tena mingi. Okay yazimba. Narimbuza amahoro. Fone yaringiriye nabi. Limino zitari yavuyemwo yose. Waravuze ngo ufise byinshi. Ufise mu kirundi sose. Ibihimba vyanje vy'ibanga je ni vyinshi. Asite. Oya reka genega muri maternelle. Nereze gukora examen warayitoye. Waherukana shano vati munsengera taraga kuru kamvanye. Ndakiga. Noraki. Nta mwanya ndabona. Baba we. Basanze bagahejeje handi bakiga ari ku mutaga nsanga nukuri nta mwanya naba nkironka je gutonda ku ishure des semaines ku mutaga. Acangiye. Uzohava uyobeko. Nyobeko gute naramenye. Uwomenya nite bigakunda. Naramenye cyane bisanzwe. Okay. Ane umwuga ndiko ndakora ko kutari kurabinsaba cyane. None akora umwuga umukora imyuga myinshi kabisa. Muco wewe. Ndajagara. Wese kujagarara. Hagomba no kubona nk'umuntu ejo bundi ntazo batangare babonye ufise inzo 200 mu gisagara ca Bujumbura. Ngeze muri zine. Ngeze muri zine. Mana mbabarira ndabeshe maze ntuzoyinyime ngo ndayifise. Oya urashobora kuba waramaze kuzigira mu buryo bw'impwemu. Ushobora niwizerera mu mana. Ndazifise mu buryo bw'impwemu. Waramaze kuzubaka. Shaka mu bigaragara. Mu buryo bw'impwemu turazi twese mwijuru ko ziri. Wasizira zo mwijuru. Hano hari abantu basigaye bakubwira bati nimba nk'ubo muri 2025 nzogura umuduga. Kibijya kugera numva naramaze kuwucakira mu buryo bw'impwemu. Habasigaye yuko ngo byambara umubiri bikigaragaza bikaja habona. Nta muntu yumvise rino jambo mvugira ngo amen kaye. Amen, nanje byo ndavyizeye. Urana byakiriye. Ndavyakiriye. Cyo mu buryo bw'impwe murabona inzu nka 10 hano hantu. Zose ni zacu. Ubundi ufise amahera nturaraho ushaka. Kibazo kiri. Aya iyo ni imvugo y'abapuari. Ayi mupuari w'ubuhanze mwapfa butara. Kuri n'ingoma. Bamuvuga bati misi yahafaje. Mwapfa mutabihuriza ko turanteye mu karere kawe. Skripa. Yataje. Ngo skripa. Abantu basigaye bazi kwikorera amazina bakayubaka mu kanya gatoya. Ujya butipe. Naraye n'umuntu ngo ubungo n'ubuhanzo ngo umwana karizo bati acha black uburi umushatsi wameze. Oya. Waje. Bijya bintu numvise ngo niwe yabigize muri salo. Yari moshet? Ari we yabigize.
arundi muntu umuze yavango shango risinga wasame shango ngaho bwozeramo oya donc jya ni sura y'akazi ni sura y'akazi ari aratahura ivyo ariko arakora ari fier yavyo afise nyene ashaka kugera rero uko yosa kose arazi ko ashaka kuzosa mugabo banje gusa kurya ego sinumva ko mengura umufana we uramushigikiye nka biriya bintu urya nta muntu umwe atekara umufana mw'iyi minsi none ucufana umufana nk'umuntu umwe atitse nyene ashobora kugira hageze canke ibya bintu byo kuva ati yaduhaye show turiko turitwenge apana show yaritahuye ego none tumusha mu bwa baririmbye no comedian no mu influencer muririmbye rega ibintu haririmbye wajya ndirimba ntuyumva iryo yasohoye none abapuare ndi baza batubari igitumura ngo bagipimishira abantu bandika ibintu ngiye yaririmbye bari bariye imirapfumba cyane yaririmbye ubuzima bw'igipuare abantu benshi tubayemwo mugabo cyane cyane acayirefera ko bapuare kuko urazi ko bakunda kubavuga sinzi ubuzima baba babayemwo ko bubari bubi kungana uko bisanzwe bivugwa ariko nta kibazo kazima kenshi tubabona barateye imbere baba bariko nabo barasiragura kw'ishure nyane urumva usanga bigoye kabisa hari abantu burabo kabona yuko umugani we bitahuye atani ikintu batokora nkuko inamuca kubwira ati je burya nta na filime nimwe ntona kina nabonye bijya bintu bintera ubwoba ati na za zindi zahariya jewe nozikina oya navuze ati kinigwa ha none nta muntu yari inyuma ya kamera arakubwira ati naziriya hano barazikina rega ziriya barazikina mwibanga ntangere mushoboraje kuri kanzu ndende ntaje ubandwe habona oya basi nyene navuze ku bintu donc kuzo dusanzwe dukina ngaha ego kandi zigisha abantu uburyo bugaragara ko kwigisha nako wari washize kuje numvise mbere titre ivuga ngo nta filime nimwe ntokina none n'umuntu uza kwandika n'ubu uraza kwandika ko ngo muje aravuze ivyo mutamenye none hari gishasha ngira ariko birimwo batamenye ni nko byagushikiye muramda wagiye gukwa nimba atarugukwa uko bwa barabizi nta makuru badafise yasuwe baba yafise je nari sharuwa muri dote ahubwo nyene sha mushiki mbere namwe n'ikibuturani gikanzu canke n'ikijipo ikijipo ngo barakikwambitse pole sana canke felicitation arige bakigutereye kugishaka ibaconone n'ukuri baraba umuntu abagikeneye muga nawe usindita yari ivyo bintu uziko bivuze ubugira gatatu nkaca numva ubwoba bwa mbere babivuze nkibaza ngo ni imikino ariko rero jewe ibintu abantu bandika ndabibona nta mufana we yavati muco n'ukuri nubwo guma webika harageze nari mumbikure muco ngo washaje ni mumbikure nubwo je mbona Jesse mbona kushaje aho ureze ibiharagi bigumije mu mufuko ntubikureyo ngo biteye kubirya ubundi birabizi ko bizoribwa rero utabikuyeyo ngo biteye kubirya birabungwa none noreka gusaza gute mbikura mama nabashaka kuko bikura ari benshi ariko kabatera kagonga muri comment babivuga so byari bimeze gute naguheruka apana turi kumwe hano naguheruka hagufi na ka video kanshikiriye mbona mwagiye wewe wari ku ruhande rw'umukobwa ku ruhande rw'umuhungu je nari ku ruhande nk'ugwa bose ariko mu Jesse mvise nari mfashe nari ku muhungu nari ku muhungu je nakurikirana ibintu bimwe vya no haske abandi nabo twaragabuye basi twaragabuye inzira bamwe baja kuri Fanny kuko n'aba frère n'aba sœur rero urumva twategezwa kuba partage muri bwabo umwe umwanya umwe waburaha ubundi mwanya uraha warakwa ukanakobwa inyuma imbere y'urubanza naba hariho hose ariko gushika no munsi aho ngaragara kwa no haske nurubanza wanagiyemwo nyuma y'igihe kinama namaze imisi bibaza ati mbega muco arihe mbega muco yo badahuza no yitamamara kuko jewe mu baberekana mu rushengero I was there batera ivi siho narindi ariko sinakubonyeyo tuja muri etasville siho waruri ese waruri henyene si hajya honyene hariho kandi nihe basha ntakubonye haro nindi migi kwantwa yagira kokwa ntakubonye harabaye kugeza igihe abantu bimvira ati sha burya muco rero ashobora kuba ari mu bantu batanahuza na Fanny nubwo ubona bakorana hajya bari kumwe bose n'abakunzi none uwo kwitabira ibintu by'umukunzi utari umukunzi wiwe vana niki kujanye ati rero harabagenzi banzireka honyene direct muri dote muribuka yuko yavuze yuko ata bintu vy'amakamera menshi ata amakamera yemerewe gufata amafoto canke
amavideo nkuko uba mwanse kudutumira oya no erega na kamera zizimye ni mwoduhamagara tugataha ubukwe oya baharaho batumi je umviriza nkubwire je nije narinjejwe bisi yaduganya abantu benshi twaduganye mu modoka barabatumira waranyandikira ukambwira nkakubwira ikintu gisabwa kugira utugene muri bisi nkakubaza esko urashaka kumwambarira urumva ukambwira atego nkambwira ati rero imvutano naya uzozitora hanaha bisi nukunuko urumva fani batanazi nanye rero ndazi ko cyari yabatumiye iyaza kuvuga ngo kamera zihabe mwese twari kubabona mu bukeye mwese je ntarimo sawa abandi Jesse no kwegera nza mu rubanza ntatumwe uzobaza niyo no metasfeni mba mwaramba nuko nanifise cyane abandi benshi kurondera content rero haje umuntu wese afise ikintu kimujanye ugiye kubera kamera nico kiba kikujanye ntucuvushuha ngo je ngo urubanza ngo naragwitavye oya ego vyo hari umuntu abagiye kubera akazi kabisa kubera akazi no kubera urusaku no kugira iki rero jewe kuba ntahabaye abantu benshi baranyandikira nawe bakamwandikira akambwira ati sha abantu bavyumva nyene voilà urumva nawe ko byagushikiriye urumva byaranshikiriye ni nayo mpamvu no muri dote naduze kandi ngwaye nari merewe fosana nari ngwaye pe ndaduka ndavuga ati ubuhoho kabisa noba ntanze akaryo ko kuvuga rero kuba ntahagiye umunsi wa etat civile nari nifitiye akazi ariho even Marie kirabera ngaha muri University y'u Burundi rero twari ko turabagaburira twatekinga abafungura nyene bica biragongana sinazi urumva ariko urumva kandi ntagwa donc Fanny naramubwiye ati vraiment mbabarire uru rubanza rwawe urabona ruko rusaba amafaranga menshi ibintu byinshi turetse no guterera uko umuntu abazambara rero ntagiye kuyarondera ni hahandi nyene kandi etat civile yabaye turataha tukagomba gufungura turataha tukagomba gukora iki kandi ntahabaye ntisiba irabandanya mugabo abantu bita ngo shoga yako ari umuntu aba ari uwe wawe hagufika bisa banibaza ko nubwo bagiye gukora ni giki hariho ni bimwe nakubwira hariho abakunzi badukunda tubahari batahari batuzi batatuzi batubona canke batatubona n'abandi batwanka turi kumwe bakatwanka tutari kumwe gutyo rero sinemeze ko abantu bose bari bahari ariko bari proud yavyo ariko bari babinezererewe kandi n'abari barimwo suko kandi batari babinezererewe umwe wese arafise icamujanye nanje nafise chance ibije muri vyose iconzi ntigeze avyiyumvira nabi kuko twaraganira nukuvuga mwenye wewe yarabitahura yabazi arabizi jewe kazi kageze nta bintu vyo gufyina ico kintu nuko arakizi muco barayagutumye kabisa ico kintu pe arakizi urumva jewe ndi ku kazi mbona ico kintu atakiza gupfa ndagusigurira nkakwereka impamvu kavyumva utavyumvise sorry sana uvyumvise na mahoro je mbona rero n'umunsi wa dote yawe ahubwo nk'umunsi bizohurirana ibaro yamenye mbone ndakavuga ni wavuze ati je ntibintera isoni kuvuga ikintu nkora kandi koko nibiteye isoni none wabonye isashe haje ugiye mwisoko rimwe impuzu kajya gafuko nakagunira karimwe impuzu none ucuvuga nawe urasarisha aho nyana ahubwo direct umuntu w'umusitari nkawe n'izino office urashaherana amagunira y'impuzu umusitari he je narabibabwiye muri filime ntari umusitari no mu mpuzu ndi umusitari no ntibanziyo muri filime ntibanziyo ahantu hose uteba abantu bakakumenya ati nakakora iki aba ari umusitari mwico kintu roje ndi umusitari ajagarara ariko nkujye mufana yakwatatse ati mushura ndetse kinabonye ifoto ati ndamubonye mu ruvubera ati nawe ubu ni muco nzi canke ntumva kuri hamenye y'abafana yahe umviriza nkubwira hari n'undi muntu yambwiye ngo muco we vraiment ngo we ngo urisuzuguza ngo kubera iki ngo izina ngo mbefisirihe ko ndi muco iryo rindi je mu nyambika ntazi niri none INA LIGERA rero ugiro giye cizina ritoya mwabina bikorwa mva oya INA LIGERA naryo kandi nizina ni nkuko mwonyita imbwakazi canke iki byose n'ibintu bisanzwe urumva rero ico ntigihindura uko ngomba kubaho diko reka ndakubwire niyo mpamvu kenshi usanga bavuga ko turi bisuma turi birara turi abasambanyi nukuri kuri Imana umuntu yoba hatsi ko agomba gutungwa ni filme gusa ugomba gucukora utwo tundi twuntu two hirya no hino kugira ubeho turabizi none tubizi nanye atandi hano kura amafaranga atandi hano wirukanka kamera ntiyo gutunga oya hari abantu nyene abantu mbona mengere kirinjiriza sinzi na Fanny yicaye yonyene ngo imutunge yonyene byoshoboka bindi bintu akoze byoshoboka nibyoshoboka oya ne ntubizi bivuze yuko nawe abayeho akamisha muri uko tundi tuyira ko ku ruhande ko abatwiza na tu donc aha ni kunzira ducako ejo niho nari nagiye mu Gihosha navuye mu isoko mu ma 17h bisi asha nukuri bisi yari ngoba
ejo zaranse ejo zari zanse kabisa kajya gafuko wabonye ari kuziha impuzu nkwaye mu gihosha cancana n'izindi kandi muri taba abo bose bari abantu ntazi babafana kandi bambonye ngaha kuri Fresh TV warakoze urumva umunsi mvuga ko nandaza impuzu z'abana barambwira muco wavuze nandaza impuzu z'abana ego nzoza kugushorera cyane mubwira ati ahubwo kwira vyihuta jewe abagore bafise inda bantera impubu bwira huba oya urumva nzozikuzanire ukwisangire ku muhanda ugenda gusanga no muhira azikuzanira kandi twahuje ibiciro nta na bisi ndagusaba menya ko ndi muri je ndi mu kazi kanje urumva rero uwo muntu acavuga ngo hamwe n'abafana ngo bisangira ngo baca bakumenye none batamenyereye nka burara ntibazamenya ndi umupfu uje nyene nk'ubu muco bagusanze ko ahantu insazi ziriko ziradominza regere kwice niho woba uri umusitare kukumenya no kukumenyera si bibi ahubwo bakumenya bakakumenyera mu buryo ki nukuvuga ngo abafana bakwiye kumenyera kino kintu bakakimenya bagomba kukimenya bakakimenyera muco wabonye kuri kamera ntuzi umuseshe na muco wabonye mu ruvumera ujya mu ntorega je nanje yarambabaje uramubonye nawe umunsi nifoto za ngaha nambaye ca kimanto cagira ku maguru uwo muntu acarandika ngo sha muco ngo icukoze vraiment ngo wambara neza canamubwira ati nacende besha no kuri stat uwo munsi sinagize ba tumuzoba desi basha tumunsi twahura mu isoko wogendo babaye tibivana n'akazi tugahura nambaye ibutura ngufi oya iyo ntuwayimbona kandi wambara ari ngufu wambaye neza ari ngufu anabazambara ugene ntibambaye neza abambaye neza bivana n'ingene bavyumva n'ubabonye kandi ingene avyumva ya nivyo rero nababwiye mwabantu mwe nongerece nkebura abantu muba mushaka kumfasha nk'ikintu mukaza mwibaza ngo ndi umuntu yagowe jame je sinagowe bagufashe nk'umugogo hari umuntu aza kugufasha ikintu donc dufate nk'ubu urabizi ko keshi twiberaho no ku micoro y'abantu bibaho yego agashaka nko kugucorera agaca gufatirana kumenga urashonje waragowe jewe sinshonje sinigeze ndanasonza mu buzima sinigeze basha nkazoza nkankabesha intahe yanje ngo ubuzima bubi nabayemo ntabwo mfise bubi ikigoye ntacutse Jese bya bintu nk'umuntu yiruka kwishure ugasanga yiriwe ubusa mugata kuvuga ngo byabuze apana ngo byabuze bya bintu by'ikigoye bitera ku muntu kuri kw'Imana bijyanye bavuga ngo kurara ubusa muhira ntavyo nigeze mbona ni isaha kabisa urumva ni isaha niho rero naciye mvuga je ntagira umuntu azomfasha ikintu azi ngo ndagowe uzukimfashe kubera nyene wumva wo kimfasha kandi nanje no kigufasha rero ntucu mfatirana yafo pasa nashize kuri stati n'umuntu nyene yaramfashije akantu ca muntu menga binsuzuguriyemo urumva kwa kuntu umuntu agufasha nk'akantu gacumenga arakavugiye ayandi umusenge uhora uri libre kubwiwe jamais dommage nduyu nyene nkomeza kuburya nyene urumva gusa singusubiza ngo nuko wangaye oya ama candandika kuri stati Taji ikintu kibi ati ciza nukwifata nk'imfuvyi mu gihe ugifise abavyeyi kandi bagukunda bakwitaye gusumba kwifata nk'ufise abavyeyi bamukunda kandi bamwitayeho kandi uri imfuvyi canka atanabufise ça veut dire quoi gisigura ko je ndiko je kuva kera namye ndi wa mwana ashaka gutunga udufaranga twiwe twiwiwe kabisa urumva ukigwana akatira kuva mesheri zami bakunzi banje je mfise abavyeyi ntibakenye gose barayafise nyene ku rugero rwabo bo muhiri wacu nta kintu no babura nadiko n'uyu munsi n'inzu boyindihira uriko uravyumva ico kintu cyacu cyose nkeneye bo kinkorera mugabo niyo vyoshika nkabura amafaranga ndarira sinigane buka ko mfise mama sinigane buka ko mfise papa novuma ndayagurana wewe ntazomenya ko nzosiragura ngo ndayagusubiza mujama mugabo bari ya jama muco nambudahuza n'abavye kandi bamugana umuntu mama wiwanje abantu bita abakungu ruguru je ndabona ko uva mu rugo kwiza sirubi pe urumva norega kumva kutuhamagara amati muvyeyi ahubwo kanamwiyandaza ko timasenkani ngaho kura ukereka umuvyeyi ko wakuze kandi ukagira wimariye uri umukobwa ivyo rero ivyo bikunze gushikira abahungu cyane nka je byamara amaje nkiyamagara ngo mpamahera yo kwimosha ivyo ntibiraba genre iki canke iki niki naha kicwani urumva rero je numfashe ikintu ntuzubone ngo naragowe no ahubwo muco ucakirira iki uzi yuko bashobora no kukirenza kwayo majana none no kigayira iki ndamugaye nimba rero wanga kumugaye ukemera gatora ico kintu yemera n'inkurikizi mwana wa mama yo nkurikizi rero ndababwiye ati ku telefone saa 6 z'ijoro iyo telefone uyitaba urumva ngo rero ngo nagize ukunuku donc tureke ivyo hano n'indi service umuntu agufasha agaca ashaka we wagira uko nambu umfashije iki je ndafise programme yiwanje
sanzwe nkoresha we rero nambu unkubise nk'izo desamira ntucuza kumpangira zikoresha uku urumva ngo no ndafise projet ziri ngahi wanje kabisa urumva ndayakoresha kijya nyene wewe wampaye nzogusubiza bivanye nuko tuba twaravuganye canke wansororeye Imana izoguhemba impembo ni mwiju siko mugaho nucu mfatirana ikintu kuri bashi jewe singowe sinigeze ngorwa hari gihe nyene bishika ukabura udufaranga ukuntu kuravyumva bibaho urumva sinigeze ngorwa rero ntumbone ndiko ndirukanka mu ruvumera ndiko ndirukanka hehe mbona amago hajya ni kugira mbeho mu kwirinda kwa kundi ngo yataba jewe kabisa ayo kunyana fanarabi antuka janje antuka barabi like it mba numva ejo Imana niya kugira ubuntu kabandanya ukaba mu nzira yawe uzoba mu mugabo abantu twita aba family day babantu bagize ico bimariye bakakimarira n'abandi kandi muco nibaze ko ibice binakurinda ka kantu kabakobwa no musi usanga byanse bagashaka gukamishiriza mu nzira nyinshi hafi yo kwidandaza bo nyene ubwabo ukamenga ni bidandazwa none keshe nkawe mbona atamuntu yopfa ku control nuko yiboneye ngo agira gufatirane akugira igikoresho hanyuma kurihira ayo mazu unambare neza kubwiwe hari umuntu yambwiye ngo iyi telefone urayibona yo ni Samsung ni Tecno ni Pixel Pixel ni ushango kwera ngo ufise ni mama narababaye ni mama wazo ngo ariko shango bukwera ngo igitamuvise ngo kigufashe neza mu izina rya Yesu tikubera yakuguriye Pixel iramaze umwaka zari zigisohoka zikizimvye urumva tikubera kabisa shadiko numva ndababaye camvuga ati amahirwe menshi kindemesha nuko nzi ko ari je nayiguriye na mikono yangu tu nivyana kubabaje ahubwo wewe kubera uziyo yavuye yakaba yarayinguriye byari guma bimbabaza umenga societe yose irabizi hani bata ko yabivuze ariko naravyibuka shati ndanyaye ko nanje ndi habaragi wanje arenze uri habaragi wenye habaragi wanje none abo bako mugivyo bintu birayobeye ntibaba bizera yuko umuntu umukobwa yashobora kugura telefone zimbi atari wayiguriye ariko bibagakereka ni navyo reka tugaruke abakobwa twihaye imitwe nyene umenga twigiza abagabo mu mitwe biragoye kubona umukobwa ari kuri ibihumba 600 na agakorera ngo agere yigurire waguze telefone kandi hari gihe abana afise n'imiliyoni zingawe kuri konti hano umukobwa atisukisha kandi ayafise akarindira umuntu amusukisha kandi abizi ko ari ngombwa basutse basi urakabigira ubizi yuko ataco bitwaye ntiyigera asigiza inzara ngo ari umuhungu wa mutama azisigira rero zitigera zisigwa nta ngorane sivyo akarindira sheri wake azimusigira urumva gacu usanga ashaka gukora n'abatuka nta bwenge mugi hari uwava avuga muri commentaire ati muco nawe waramubuze reka adatahura ko nk'ubu wewe ibyo bintu wovyanka ahubwo menga ni karanse mucarakeye mwe nabo ikintu cyose kiri ku isoko ntikigera kibura gukigura ahubwo gifuma kigurwa make canke kigatebayo ariko kikagurwa uruhero kirakugwa rero muco bihuriye n'ikintu wavuze vuba ati bano bahungu nabo nyene ntibagume bamera nk'abasatira abakobwa ati tubaye mwisi no musi usanga abahungu bategereje kubaho biciye mu nzira z'aba diaspora ari kumera nk'ubiganishije ku bahungu mu gihe ico kintu ahubwo ukivugwa ku bakobwa cyane hano cyane abakobwa bari muri entertainment ngo babayeho baretse amaboko barindiriye bagabo b'ivyigenze je ndiko ndagita canke bagore b'ivyigenze amamodoka ngo ari kugugwa hano musi ku musi no mu bahungu ndajara umuntu yambwiye ngo azoze muri filme ngo twaba turonka aba diaspora camvuga ati namba atari zo ndimwo tisahanda yashaka kuzayo kugira aronke mwe nabo cyana naciye ndabitahura byo ndavuga ati bwa wundi ibintu bimwe ntibatubeshera kuko imigambi yatuzanye si imwe urumva nk'uwazi yuko ari y'aba diaspora niyo azara akabaronka hazonasha washaka bisi nubuzo bari muri Tanzania akamuvuga hazovuga ati rero mu diaspora rowe mu diaspora niko akira kubona please desas muri Tanzania ni desas nka mbo akira kubona ikintu atari please desas nka ni desas nka azavuga urumva rero ikiba caratuzanye si kimwe okay bandanye ikibazo cawe bandanye ikibazo cawe sinariko nakimaze boye navuze ati bihuriye he n'ibintu wavuga nko kumera nk'ubukritika abantu mwe nabo ukuvuga ubwo buzima buri kwaho nko kwanka ivyo bintu ugacumenga abandi babirimo ntiwemeranya nabo tuba bihuriye uri umuhungu kubera
donc muri rusangi turabizi Okay. kuva kera umugabo nubwo twokwimanika hejuru niwe mutwe w'urugo Ya niko kuri. uwa nubwo uri umugore uwuba ntibiba biri prononce usanga kenshi bitewe n'isoni umenga nibanga umenga sibivuga mugabo umugabo kwitwa umutwe w'urugo niyo mateka yiwe ariko umugore kwitwa umutwe w'urugo ni ibintu sinovuga ngo samateka mugabo ni ibintu umenga biba bihishije parce que ari ntibinabaho umenga bije gusuzuguza muco ntibinabaho we nta mugore yo kwitwa umutwe w'urugo oya mu mikorere mu bikorwa ego mu bikorwa rero umukobwa no kuri ntangorane umutomboye ni bon n'umuhungu hari gihe umutombora mu nzira zanyazo mu mwarakundanye muzene mugara umuhungu aba engagé kuba marié n'uwo muntu abizi ko atamukunda atana gato afoka asinguku aya na yarahera canka kabura canke bakayagusuzugurana uraza umuntu aburanya amahoro amafaranga uburanya amahoro amahera ayo mahoro ubu yabuze byanyaze ubu yabuze kuko ntayindishwa ubu gifise ariko muco wabura amahoro ufise amahera kweri kuri nose komba mbona ngo ari yakemura ibintu byose amahoro akagenda koko baba uruhusha ati ubu rero umuntu wese afise stress nta sinicaha ku mana ati niyahure ngato basange mwenena canke muzaha kuri kioske mwiha amasomo mu ruhuke byose bihere nta ngorane koca tubona ifure y'intuze je nojayo je mfise ivyizigiro ko nzoronka ntaribi we nakagozi wo kwishira je nzoronka ngira amahoro izi stress zose zihere ariko ari umukire yarosara nayabura avuga ati sigaje gupfa twe ntaco turaze ko dusigaje amafaranga kugira tubeho neza tugoye niyo target kuko tutarayashika ari umukire nawe yarose acabura nayo mahoro none uwo mukire nawe yaronse amafaranga acabura amahoro bigenze gute yarongowe nabi abanye nabi na leta abanye nabi n'umuryango abandi abafise uduhumbi ijana twanje sinsinzira reka mbe n'ivideo na des ndabona uje arabiri umva ko batavyimviro byo gutera ivi bikurimwo ivi ariko ubona ndanaliteye kutiyumvira ngo nzogura intebe ryari ndongore ubwo nibagogwa na biriya utagowe nibi agogwa na biriya umwana guciriye ngo shaka kumbwira impamvu uziteye nkuko duhera turenge uko wabufise urara udasinziriye cyangwa urara uraserera imigambi myinshi ukazanga nta numwe uvamwo je narigeze kubaho hari ryari bashe ico gihe hewe ndikenera ku gihe ca beri ndayi promoting iragakizwa urumva mu promoting hari ribi icinja agafaranga hewe nazigamwe imigambi ngira narimo kuja kubaza amaparcelle mu marambi umva nkorotsa ahantu cansigara azero sinda ahantu nirukanse candonka samire bavuga ati nubundi zisamire ntaco zimarira reka ndazi betting ndazisarura uriko uwo munsi ibararira oya muco banze gasubire mu neza reka kukavuga wiruka yaravya mu mafaranga adiko sanga ibibazo mfise urumva nubundi ntari bubikemure nta na kimwe agira kemure uba winjiye 1x pe muri 1x umuzungu kweri je naramutungiye abana mwiyo urumva je amafaranga ingenda ndayakubita kuri 1x bet asha application yanje yamirikira kora naho naba niryamiye nafuma nkina kadege urumva muco mubona arakintu urusimbi ega rya n'urusimbi rero ho bipfiriye jewe nta match ndaba nayo my equipe akina ntayo nzi urumva mugabo mba numva yivugwa ntubuzi ngo Real iri muri La Liga oya turayizi ko hari gihe hiba yikurikira za Barcelona ivyo nta muntu numwe atabizi siko numva Real ngo ikina n'akandi ka equipe ntanibuka shati rakije ndarikubisa kuri Real nazuko ijana pepu kumuzunga mhasenka ati je washaka gende ndayabure mbe kuko nari mbaye abisa hewe arayonga yose ntumbwire ko uwo munsi Real yatsinzwe nabonye Real yaratsinzwe mbere 3 muri kimwe urumva ari bakinyana bonye igeze ku munota wa 70 cyamvuga tarura ko gatoke turye kuko mu mwanya sinza kubibasha yo aho usanga yarigeze nko muri 2 bayinyagira reka candarya candiryamira iraki ibiriragiye yo urumva kandi mvuga ati ntangora twemere ni watubwira ati gerageza ore sana nukuvuga na ryaraki wita rito
bito basi bari gutuma nimba bari bafise ibibazo indwi ntihabuze basi na bibiri ako karaki gukemuka ibibazo nari bifise ico gihe basi kimwe cyari gukemuka aramuwate basi none nakubwira erega no kudafata risk nayo nyene ni risk kudafata risk nayo nyene ni risk oya Mwari kimava atari risk iyo duhumbi ijana kwa utadusema ngo betinze za Real ntikwari kwikumira ngaho none risk wafashe none iyo nza kurya ivyo bihumba amajana 3 yari risk oya ntiyari kubikibaye risk none uhitamwo rero mu gihe udahisemo nawe nyene uri ari dahevyiki ntiwakira kirya dahevyiki ntiwakira kirya rero ico gihe cyane ndatuza wikanguye mu gitondo muco wabyutse umeze gute nta nakimwe ndaze wagumye wibaza ati Real hari ukuntu mu minota ya nyuma ari ndabizi ndavuga ati nanje ntago n'umuzungu yari hanganye sindiririye gatoya urumva rero buri gihe atacu hevye nta nicinjira kandi ico gihe naragerageje narabibonye ni nkuko kandi wogerageza n'ahandi naragerageje narabibonye abayera yose ndikonjana muri filme tournage maze gukora sinzi ko bitazozimira ibimaje yose sama risk ni risk kabisa koko ninda kizana hasinzi ko muzona kiraba igihe ihera yo banyama bakakubwira ati ibintu n'ubuswage niwe kurashira habo zose ni risk uriko uravyumva rero ilfo yuko nyene ahantu hose gufata risk twe mama ni wakubwira ati iyo wagerageje ntungana no utagerageje uraza aho vyankiye mu minsi uzohakosora mama mubwiye ngo iki cahomvye avuga ati no vyo ni ibintu bisanzwe rema nawe ni filozofi kombe niwe wamura ko bimwe mu bumenye nukuri ntigama mama kujisha ngo yango warasamaye akubwira ati humura hajya vyankiye warahabonye rero uzokomereza hajyanye kabone nubwo gusanga nk'ubu wicurikiye uri kurarira wakundanye n'umuhungu yakubabaje yo kubwira ati naho nyene try again amatiko mama ntayo yomenye ariko naho nyene ni risk rero no gufata risk no gukundana n'umuhungu canke n'umukobwa no gufata risk kandi no kubireka nayo ni risk niye risk muri zo zebire wotuma wemera akararo kihuta reka tuvuge Fanny mu Rundi yaratubereye akarorero kuva kera Fanny ubu ariko aravugwa ko ibintu vyinshi vyiza na bibi ibibi bishobora kuba ari nabyo muri dote na post in the norazke ati umuhungu tugende gufata risk dukwe ange tubirege kuri avyumva abantu baraseka ngo ni comment abantu bavuga ngo urumva umuntu hose bivuga ko abibona ya full ngo yahangu ibintu ngo Fanny ngo gize ngo zicuza urabona abantu ngo baruciye norazke urumva nta numwe borohereza norazke azicuza azogira iki mugabo canda yita urumva risk reka tubirabisha amaso ntabuze aho bizoherera ariko Imana yo niyibizi mugabo kandi Fanny nige hatakundana na norazke niho yari muri risk ya hatari ho yari muri risk ya hatari so bamuvuga ibintu bimwe tugasa n'abavyemeye ubu turavuga ntaco tireka tunire twabizoherera mugabo hirya gihe twavyemera direct rero tarafata risk yo kurongorwa kuva nari uze kurongorwa ijya ni risk afashe nigi hatarongorwa yari risk ariko muco ubona gute nk'ubu yorongorwa koko urugo rukamubera umururazi ntabwo wumva yuko risk yafashe yari gutuma yihorera akigumira ari single none iyo aguma ari single numva ko ari risk mbe mbona iyo risk ni nko kwishora mu ifuru y'umuriro kugeza igihe ururumbye numva ko byo ruta kuba urigumiye ahantu bishobora no kumwerera bikamera neza kubaka ukaguma rero ntiyomenya ko gobaye mu rurazi atubatse ngo abibone arigeragereza uburenga ubu ni bon ubu vyibura tuzokubaha umugore w'umuntu tuvuge make ikombe niyo target mufise urumva niyo target bafise abantu urumva ahantu hose basi biyu mu bisanzwe bawewe nyene hanyuma ugerageze na decision ugeragitse ibaza ko message iri clear muco uvuze ko kana wewe nibuka ushobora kuri mu bantu kabisa bemera gufata risk ari indi nkuru yantwengeje numvise kuri wewe ndavuga ati nakubana nzoyikubaza kujya muco ngo yigeze kudugana Asiatic akoroka rohero yahuka kumutanga agenda arabaza ngo mwompa akazi udodora mu restaurant winjira mu mahoteli shamuco nawo zima sikera araguhondaguye sikera ingorane nuko nasanga ngiye ibibazo witamo kandi je numva muhira ibitoki baca inka zirakamwa muhira ida bintu bafise turabana 10 nivyi wacu turabana 10 siko kandi ba mama naho batobiduha bakiramvye ntaho twitwara siko bakiriho twe twobipfa badahari yego akoko twobipfa badahari mugabo bakihari ntavyo twopfa nivyi wabo eske bo babirose gute bo baciye ushobora gusanga ari bisigi by'umuryango no mu makuru dufise si bisigi niyo vyo bibisigi uriya
yari yabirose gute antuka haraza kuzamo akantu ko kurondera yararondeye rondera urumva nivyanka burya nuguye mwibarabara sico kimwe nuguye mu nzu uguye mwibarabara barakubona bakakwanura uguye mu nzu arabora n'inyo zikagira ni ka kantu bavuga ati sohoka Imana ikubone izuba rikubabure hari igihe basi zokubonera mwibarabara ivuga ati reka ndagukore ku izuba rikubabure ico gihe je sikera Muco vyarabaye kweli sikera ukagenda udodora ngo mpaka twarakoze mbere nyuma yaho nakoze ikiganiro kimwe reka bijya bintu je ukibivuga nabaza ati nka kera umuntu aciga muri sogondere kamuco kakiri kamuco nari nahejeje ku ishure urumva kera nakina filme nkadanaza ibintu vy'amahuzu ku mastati nkakora utundi tuntu nkabaho ariko maze guheza ishuri nkabona uno musi nabangiye guteka ahantu runaka ejo ntaho ndoye turunaje wana harike tuyikorana kabiri mu kwezi iyo misi yose nkaca nguma mu nzira avuga ati rero ifo yuko jewe nirukanka nkarondera handi hantu nkuriki ubuzima nkayo makuru mere nta nayazi canke papa ntavyo bazi umunsi ndigaba mu gitondo ase narazindutse pe wamenga ngiye ku kazi ngo buteba guca ndabutaba narazindutse ubu twarabahinyuye abakire nabo bafise technique unaze uvuga ngo ujya ngo numukire wiwacu ngo turazinanye ubu nabo keshi barindira umuntu afise ishaka ryo gukora that's it urumva umwisangireho abone ko cakuvanye muhira umunsi ca turagenda Asiatique twarabakobwa abo babiri turagenda n'umukobwa wabasha mwiza ndamukweretse ifoto uvuga ati niwe yaritahuye bamwe bita bajuru rya koko ariko ingorane aho twaja bamushima nta nakazi bamu ubwo nyene twaragendanye umunsi umurira reka kwica ku masonga muhera Asiatique tukagenda je nari nararahiye ngo nta hoteli nokora mwo yo ibihe biguhinduza intumbero urumva tukagenda gusa nta kabare vraiment nagiye Atleta wavuze ngo nejo waruhejeje amashuri ubona menga uri kuragwa mu bukene nabonye sinari inkenye gose kuko nararonka ivyonja hagira iki mugabo nkabona nguma ndyamye mu nzu gasanga mu ndwi nkoze nk'imisi nk'ibiri yindi misi nkaguma mu nzu ari ikintu kinshisha kuryama n'ubusenkere 45 jemba mezuko urumva kuryama keshi abana barabizi upfuma mvyuka nkicara muri safe je kuryama vraiment wapi ukamedita mbona nyene wapi nta buzima urumva rero tukaduga ni sawa ubeze neza aho mugeze kuri hotel uko avuga ati akabare ko ntingwagiye abajya bashinwa bajya barabu hariya muri Asiatique wararondera umuntu avyumva urabona baba bahari ugacumubaza bose ngaha ni hayi mwari mufitaniye gahunda yego muramuke tigana umubwira ko tumukeneye murafitaniye rande yego agacaza ni sawa ni mwebwe yatafitaniye rendezvous oya nibiki none dushaka muduha akazi aho baduhisango aho ntimuzinanye n'umuntu mushasha umva aho mugeze mubona hashoboka niho mwabatse ingorane ko nasanga ngiye kugasaba n'abafana ugacumona ivyo kuri kamera yacu nditi navyakubana kari impaka atari nigiye wewe warasaritse nasaritse gute umuntu aba kubona nk'umustar akabona urarembemba ngo wawapi ngo mpivyuma nze ndaguterurira muri Asiatique kwijeke none byose ni hahandi ico gihe rero niko guca nteka imitwe ko manoro nk'umutaha kungana kose canigira mu gishweka ubu ni hondi nyene kandi sinova antita ngo mwaraduze za rohero zose murayogoza bageze ha kuri stade hajya kuri ingobare niho twakatiye atakazi muronse petite tugende kwicara kuri nefu bazi tumwifana dutahe amaguru anja umukobwa mwiza zingije iparata amaguru we yari yambesha na kabini brave avuga ati ndugu yanga hama frotema niyagira guko akava dutahe wapi ingo waruzi kwaza kuko gutanga musanga isi nikiri yayinde bavanga baraje ngo umukobwa mwiza ngo biki nibiki oyi sisi yayinde hari abantu kandi batanga ubuzi hari ahantu gusa after yarose hari ahantu twaciye dusigikete baramuhamagaye je nsanga nanje ubu mfise ahantu nicaye baragupushinze wewe baramuhamagaye ari ku kazi nubu ni hari rero kuryama siyo solution bageze sohoka basi umwana w'izuba rifume rikumenurire nyene izuba rimene imbwa gahaka ni munzu rarira ataki kuri jiti nuko rero bimeze
nivyanka no mu mpuzu bagenzi musubire mu nyishorere niterera imbere kuko mbaye ikirari kintaco bikumarira uretse kumvuga ukanta ko umwanya bikubuza ico ukora umvuga uncurika n'Imana ikubonera ubusa rero nyereka ico nkora basi uzomvuge neza nibibi murabivuga muca abahungu bazohava bagutinya uziko tubaye mwisi abasore bamwe baba bumva menga ntibashaka umukobwa ari responsable kuri urwo rugero I mean ugasanga menga nkubavuga ati uno muntu ndabona ko azafise inoti yiwe azonsuzugura menga na kimwe nkeneye ko ugasanga aragupushinga uwi wanje aranzi kandi azonkunda ukomeze nanje nzomukunda ukomeze arakuzi cyangwa azokumenya mise numva ko menga status yahindutse uno munsi arahari azomenya nihenze bakoze azomenya ani muri kazo ngeze ngo uri mu bisubizo ticaji kanzu bambe cakibutura bareba gusiga wese nabikubwiye uwi wawe mwahuye arakumenya nta muntu numwe asengera mana ngo nze ndongorwa n'ikimuga usanga wakirongoweko kandi ntibigutere kwicuza nana hari inkumi hagarara ngo je shaka umugabo atagira ukuguru aya ntawo bivuga ibyo kubera iki none usanga wa murongo kandi uticuza babona bafise amamodoka amazu burire ndege ivyo mugabo bifise imyaka bigerako aragera igihe iyo umaze nawe guca mu bwenge abantu bavuze ngo umukobwa ngo ageze muri 30 jam umuntu abibona kare umaze guca ubwenge ukibaza komandi ko ndarondera shaka iki ikintu cambere gusa ni ikintu cambere uba wumva ushaka nzoba ameze gute je nzoba ameze gute niho rero ucubona umuntu mukwiranye hamwe nk'ubu wewe uza n'umuntu mbo amahera pempoti mugabo nka wewe nk'umusore atataka kabisa atari ku kivi naho nyene ameze nk'uri avance par rapport ya wewe mbona atajambo yoronke wawe uko yo bameze kose nuko yo bari muri round bijyamira ku gatelefone nta naki oya kujyamura byanka wabipfutse none nakubwiye we wamukunze ntashwa ubufise siko kandi none je yomba ndu uryama ntawo fashe iyo risk akagisi akagukundira kuryama byonye kandi hambavu y'ivyo siniruka gusumba abandi bose ibisanzwe dika hano hanze hari abakobwa biruka barahari gusa wewe mba numvura karorero cyane muri bano bantu musangiye ibikogwa ura fighting for it shano kuri jewe namba tuzohurira na hehe mu mbabarire jewe nta filme nta nibiki na fana arabizi dufise tournage kenshi ari ukuntu tubwirana gahunda ava yuko indwi itangura urumva ukabuzi gahunda y'uwundi muntu rero nyene tugomba kubaho rero mu gihe udasiragorinze ucubaho uko ushaka mugabo mu buryo utakoze ivyo ushaka kabisa nibaza ko benshi bakwiye kukwigira je muci ikintu ndanamukundira nubwo ariko nyene reka uzuraza utevye kuko mu nkumbu niho bagukumbura ikintu c'agaciro burya nk'inzahabu ubaye wohera kuri gadinoro yiraba mpaka muri virugu muyibona hogera igihe ubona aramabuye yibereye ngaho narabivuze hari umuntu nabibwiye akavuga ngo numutoma cyaje nakubwire impamvu none inzahabu sakabuye nk'ibindi sivye ko gasa mbere burya sinajyo risayanga raya ni saru wori hingura usanga ajova nk'ikintu gikomeye saru razinga risa neza narizi uravyumva kuko narijya bumba mu gihe batarari turi antitumenya ko hova mu itafari ryubakitse rero inzahabu impamvu tuyiha agaciro kanini ni kubera iboneka bigoranye kubera iboneka bigoranye iramutse yigumira ahantu habona yo hinduka amabuye nayo baramasare tore wa mu wari wose bayogitora nta birenze nta bishasha n'umuntu yambaye oro ntiyo bayumva arenze ntiyo barenze babona yambaye nkaga rero sidemire mu ruvumera ariko ndikurampa gift isa heregaraniye kwigurira avuga asahabwo je nabonye mu bintu utakunda mbona nkuba hari ibintu byinshi wambaye binazimvye gusumbisa ntibavuze kugira unteri dutangure nemushikane nyene hatwa bigira ivyasi ngende ndari jombe hasi sha narabibonye ahantu ndi allergique bya busi diko nari njyana sanga umuntu yakandungika umugenzi wanje ngende ndarishinze hewe mbona ndurungika ijya post numva rero umubiri wose urajagaraye wese ushanga mu kigo nagiye nabona ahantu ntakaze ucare kuranya erega bisigura kunya ijya riske oya uri mwana fata amariske muri riske y'urukundo ako nani cyana kutwandikira ati diko wabonye tihara wabonye numva no saba imbabazi cyena ni numva niryoherewe karaka wacu gishira gutaje kimbwira ngo ashongoreka ariko ngo araje ngo ihereni riratoka amere ni kinyafrika mwambara rero babuhindura bavuga ngo
ngo umushu wanje ngo nanje ngo habobona ngo binteranije je navuga ati je kweri ni ku giti ci wanje nyene biriya bintu hari gihe uri kumwe n'umuntu adatahura neza bino bintu abo bantu bapostinga ba Fridore barabe bikebuke sinzi ko Fridore nawe nyene abikora ibintu nk'ivyo ugasanga bavuze ngo urumva ngo diko ngo bakekwa mu rukundo na muco ugasanga nifite nk'akana k'agapante kote ibintu vya entertainment byo bintu katanabiza nantese batavyumva tukarara turaserera kandi twari twimereye none ntwarera urasha uwo muntu senzi kwa nkunda oya kumva urukundo rwaserukiye mu rero ni marene sese ntumva ko byari bikeneye kugira umuntu nari kuva aha ntabeshe ndabeshe ntubeshe muco arahera ati jewe bagira banyankanisha n'uwo nabona yene hari abantu baba bakuzi ko kuba serieze bwishi ugasanga rero biko birakwicira nyene CV muri societe parce que je narabivuze umuntu wese afise uko avyumva je niko ndavyumva nubwo nza ngaha nkavuga ngo amusingo canke iki nkabivuga shobora kuba ntari na singo asanga afise nk'umuntu dukundana dusohoka strategy yawe kandi muco uranamufise muco basi uno munsi genda ukemeye namba ntamufise waramfise ndazi ko ari umuntu ankunda ico ndakizi oya aramutse agukunda utamukunda yoba ari yamvura igwa mu kibi none nanje uwo nkunda n'amatangu abatabona ko aruzi muri wanditse kete urigeze wandika kete yo kwishura waye wandikirana n'umuhungu nandikira sheri wanje akantu uzi abantu bakunda kuvuga ngo burya ngo gukunda utagukunda ngo ni inkinyi ni nk'imvura igwa mwisha iyo mvura waba wayicafye no mugahindira ikiragwa mwishamba siko reka ndiko bibandwa kabisa hari abantu benshi bankunda abo jewe ntaberekwa nanje hari umujama napfiriye atanyerekwa ko biba biri niko biba biri hajya ngo mu buzima bw'urukundo niko biba biri ngo ukunda ntagukunda ukunda ugukunda kuko ukunda urumva ugasanga wowe warampfiriye nukuri ko Imana bikanka kuza nanje mfise umuntu napfiriye nanje atanyereko atabashaka no kubana na message yanje mugabo ngoma ndamwandikira ariko nawe abafise akana kakakobwa hariya kamugize imbwa rero ni ibintu muguremera muco ko kugutombora bishoboka ko umuntu ashobora kugwa ku muntu akunda nawe akamukunda kenshi niko kenshi kandi uko avuga yuko uwukunda usanga nawe aba yikundira uwundi oya birashije nivugiye we ni ku giti cyawe nk'uburavye nka Norasike na Fanny ntubona ko bakundana kweli wewe ubama hagufi nubwo dupfa gupinza ivyo dupfinza nibanga riri mu mutima wabo mugabo selomwa kuvyobonesha yawe maso kuvyo mbona vyopfuma bipfa mu nyuma mugabo bubiri barakundana je narababwiye ati commentaire zo gutukana zivemwo twige kwatura ivyizigiro bizima kuri bene dad yego vraiment ariko muco we kuri ka kantu rero nakubonye ko gasa no kunyegeza waransi ibintu ngo byo gushira urukundo habona ibintu by'amakouple kugeza n'igihe wakwa gukritika abagenzi bawe umera nk'uvatije ibi bintu byo gupostingana ngo wariye ngo bebe ngo waramutse gute ibyo bintu je ntavyo nereko ntabwo ubona ko menga mama rawo uri kuramubwira ati ibyo bintu murimo si byiza eka kijya gihe vyari bwanabe nta birenze kiriya gihe oya mugabo basa nabatangiye kuvuga mu rukundo menga nivi ryari ryatewe jewe urumva niko jewe meze kandi uko meze simpakana akaba ari ko ameze niko ndavyumva nanakafise uko avyumva hano n'utavyumva vyose araho no nkujya yumva iki ujya wa John ujya yumva mu rushengero pastor ahejeje kubaraganisha bakaca batahama kabiposti ngo hanya nataranywa icupa ntavyumva avyumva yanyoye kwanywa citro wanwe reka muhungu wona mupane kote nimba we waraguye ujya ntara ya rero niko ndavyumva ni je ujya ibimpa amahoro nakasiwa bimbimwa ko turabantu abo babiri batandukanye koko niko muco canga uri muri bandi bavuga ati ni kuri mariage bimwe vya Sandi yavuze ati je riva ko bawukangwa TV tutavuganye twavuye ko tuzerekana urukundo rwaje kuri mariage nahise mpeba niko avyumva we niko avyumva we nawe nk'ubu rukundo wajamwe muco urabona birashika andi kuzopostinga no gutoguma kuri FB canke kuri Instagram uba wumva umwanya wo gupostinga neza ryari postinga ntawo ndamenya kubera turakundana numva ukuntu no mukunda ngo rugusaze urabiyo rugo reka numve mvuga uko araho ngo dudubiriza kuri stade wa muntu yakwaje numve mvuga uko umunsi umwe muzobona nivuguruje ntimuzontera amabuye Hano kantu yakunda kukavuga ati burya rero je simpagaze no ku kintu nkuko ejo bitohindo ibihe ahubwo muco bisigura ko utiyizera uzi impamvu wewe nta bintu by'amahamu ufise ugendera kuvuga ngo ntiyohinduka
Nuvuga muco no muzashobora kuba atanywa inzoga ejo tukahora mwibarabara tembagarana umuvinyu mu ntoyi. Ako kantu tuzogufata sinzi mugabo ko ntikarimwo menga ntikarimwo Bonje Seigneur. So muco aba wakomeje kuvuga ibintu by'ibikorwa niko abantu bagaca bagira ubwoba kandi nzi neza ko menga warasezeraniye abantu igikorwa cawe ca film ciwawe. Imvuga iracari yayindi canke warabihevye? Ya sinabihevye kuko naho mubona aha bimaze kuntwara amafaranga menshi vraiment. Biramaze kuyatwara n'ukuri. Nimwabona umuntu yikoreye filme akayiheza akagera igihe ayibereka muze mu mwubahirico. Ukuri kw'Imana je narabibonye. Abona genda kwamamaraho dukina nkabona yasohoye FANNY kundwi avuga ati vya bintu kweri n'umuyondi. Reka ronda bijemo. Uburyo ndi jewe nyene gusa hari ibintu FANNY amfasha vyinshi. Ibikoresho nkoresha andi nyuma pe kandi arananya ko haje cyane. Mugabo jewe ubwanje ahongera. Haragera igihe nkabona neza ncitse intege nkaca mbaza nkatuza manza nkaca kurondera ayazana hahandi ntitazo kwazonagaruka urumva ni riske ya kwanza ucuruji baro yose ugatasha amagambo mwene bintu nkakunda mu karenza no ko lendi nkarangura nkavuga ati amaharando nkuno muzi nejo nahijya yejo naje jeti urumva nkaca ngaruka kandi kurondera ayandi canke hahandi nyene hakava mu mwayo ndangutse gusa nk'ubu ikibazo kimpanze abantu baguma bambaza ngo none basingo ngo navya biganiro wahora ushirako ari ibibazo vyaduka nivyo nabonye haciye hafu ukwezi n'indwi zitatu ndiko ndiga ukuntu noronka iyindi mashini yo nahora naragize ikibazo abizi barabizi yaragize ikibazo nta mashini mfise umunsi noyigira shamuzobi ndiko sindayisavye gusa umva yoterera ariko igihe atoterera nzo banayiguhaye nk'umwana w'igihugu uri kuratanga umunezero ndiko ndayirondera mugabo impamvu mubona ntavyirukankamwe cane shobora kuyatwara yo yose nkashika ndarubusa nkaca kuyarondera handi hantu ugasanga nditonda kuko nta pression ndiko ngenda buke ariko nzoyizana umva image zafashwe sha mvise amakuru yuko nimba izo bifise episode 12 nibiburi 10 acha gihindutse urazifise mu vyawe biganza zirahari zibaramwe amasene make zirahari musi yasohotse nuko mugabo ntarabona imashini biracangoye ni baguhe imashini baguhe imashini bikorwa bikoreke kabisa uyifise yo yimpa mugabo kandi n'utayifise nta kundi atuma gutera intege nari zoyigwa nazoshobora kuba uyikene cyangwa gira mugenzi wayifisa iguhe unasengerereka n'igisabisho naco nyene kizana nyinshi ivya kamera vyo n'urundi rwego utogoza umuntu wari we wese uretse uwo mwemu yarayobuza umwe amahoro aryamye kandi ibintu vyose sikwa madusabira ati ndagwaye kanone kimiliyoni 10 zamva burayi urumva mwemu w'Imana kamukoresha nuko bimeze film iriho hariho nindi shasha muri Truafa kwa FANNY Ravine yitwa urugo lendi ratangura gusohoka Samantha yaraheze nukuri no mu kwezi kwa buki tuzoguma dusohora mu kwezi kwa buki murabandanya mujye kubuki munaha abantu kubuki stock nuko ubuki bwo mu rugo sibwo bwo kuri kamera ubwo mu rugo n'ubwifunderi ifunderi urayizi ngo nkunda kujya ngo nibwo yariye yavuga cyangwa ari kare ubwo kuri kamera nabwo n'ubwinzuki ubu bwo kuri kamera ngira nubwo ibimonyo nta wame nta kimonyo cyo tanga ubuki nk'ubu nubwo mu bimamara ikimamara ninashaka ntandukaniza ubwo mu rugo ese mucu ubwo mu rugo buzi gute utarahonja oya je numva ngo kwezi kana nabonye umuntu yakubaje ikibazo tese wowe umaze guhonja avati rero nishuye byinshi iki tugisimbe rega ngo vie privée na vie secret ucuruzi ko mu bantu uri mu bantu mba mbona cyane vie privée vraiment bafise mbo urayifise ariko nukunda we guhisha ibintu rega jewe mwarageze kuco kurya ubuki bwo mu rugo ati tandukanya vie privée na vie secret basi ubuzima bw'umuntu nyene bwiwe n'ubuzima bwo mwibanga ubwo mwibanga ni ikintu kiba gihishije ariko jivyi wanje biri privée kuko bimbajije nanje abikubwiye ako je numvise usa n'ubuvuga ko cyane baza ati wararigasa burya ntiburi privée nubwo nkorera mwibarabara na promotion irimo Sinahubwiye yuko abantu Ega sinavuze ubwo kuri kamera. Bwa bundi waruvuze ati hari ubwo mu rugo nubwo kuri kamera. Burya bwo mu rugo. Je nta rugo ndabamwo gusa ntibavuga bose ngo ukwezi kwabuke. Ego niko bavuga yo. Nde sinzi ubwo bavuga nabivuze. Ariko nibajije sha ubwo mu rugo si ubwifunderi.
bara bacu umugani ngo nkunda kugira ngo ari ubuki bw'ifunde ariko burya ngo bumena itama mu gihe ubwo mu rugo bumena ninda ngo bumena ninda mbona bukumbuye kandi wihangane nta ndirimbo zivuga ngo iwacu heza ndakumbuye cyane kandi batarabonayo bataranagerayo ijuru hari mu ijuru uco wakoze cyane mbona amatelefone y'ibyasha cangiye guhamagara nkipfuye umunsi mwiza n'ibihe byiza tuze dusubire filme yasohotse niho nzongera kuguhamagara filme yasohotse oya uzompamagare n'imbere yaho cumenga izosohoka mu 12 nta wamenya kubera nta mafaranga ndiko ndabona direct ubunyene reka tuvyizere byoryoha nk'ubu niburi mu kwa kane mu mpera canke base mu kwa gatanu mu ntara ya mu kwa kane ni kera niho wumva Jama ndiko ndiyatura ibintu ko ibintu bitaremere none abantu tubabwiye iki mu mpera ya kuno kwezi nyene mu mpera mu kwa gatatu tukabona akapisode kamwe tuje mu kwezi kwa buki byoca bigongana ubuki bwawe bwinshi bukavyara ibindi oya hasikera hari ibintu ndiko ndapanga nubwo biruko amafaranga haradahari ibimaze gukorwa bizoja habona gusa nzokorana na lancement officiel wow muco waje witeguye kabisa ndakunda umuntu ashira muvi hanze tukaje no kuri launching ni nawo munsi tuzabona umuntu nzamwambaye mwajanishije inshallah wahe mu diaspora sio target eka je ntibambona namba bambona nabo mbona nabo abambona ntitubonana ako mushobora no kutajanisha mu buryo bw'ikoti n'ikanzo mukajanisha mu mishaha ico bitwaye sivyo mu mishaha bizi wewe wewe kubwaho namba bamba bajanishije nananga ububizi tu je urashobora kwibaza ngo twajanishije mu mutwe je nanje wapi akantu ko mu bwenge nabonye akantu ako muco je maze kugutinya ko menga uri kinani we mu ruko bafashe umuhungu n'umukobwa barabishanya nkuko agafoto mu mukobwa hari agatima mu murwa w'umukobwa atwatuntu bacapa hariyo yagatima n'impeta mu murwa w'umuhungu hari akayemoji gatwenga oya ucumenga yari yabonye biri mu murwa w'umukobwa navuga ati ewe mu mukobwa yari yashusha abona urukundo rwashuje abona n'impeta umuhungu nawe hari akayemoji atagira n'izuru katwe bakunda umukobwa bavuga ati rino ci turabutaha umuhungu nawe ariko aribonera gukina amabire nk'imyaka 3 no Josheri wanje hararahoze wow Imana iramuzi arabitse mu ishashi munsi ya zinguruwe abikiwe ibivyiza yateguriwe uravuga uranka ko atari ivyiza nibaza n'utari jewe yobirabisha yiwe maso akabona ati uno musora azobaguye ku buhiya azobaguye hashashe basha nenda hakumbuye byinshi birenga ariko ihere ninda narikuwe urikuye duhete muco ndagushimira cyane wakoze kuza namwe mwakoze ndagukumbuye twovuga byinshi ariko nituyamare ugaruke n'ubundi utekereye tuba dufise inkuru nyinshi ama juste nsubire ndabibutse nukuri ko Imana abavyayi mufise imbanyi yaravuze ati muvyare babiri mu mwaka ariko amahasani n'amezi kandi ntaheka ico gahunda ya leta urayizi nimbukire muri bya nimbukire hagaze no kurya ndivya Pentecote ngo papa yavyaye kugera kuri 10 ndamwitiriye nawe uramuzi kuvyara kugeza kuri ndamwitiriye reka no mbanda bibwiriye nkorera mu ruvumera hasi kuri 19 206 ndambika umwana kuva ku mbanyi y'amezi 5 no batanguye kubona sexe y'umwana tumbwira ati nshaka uduhuzu tw'uduhungu canke tw'udukobwa ndabambika kubera nziza ne mu maramvya ndabasangayo no mu rubirizi kandi ndabasangayo soboye kuza mu isoko ni sawa mugabo ndagusanza muhira naho kandi naho ni sawa ndabatumiye bavyeyi mu nshorera ngira nshimira n'abandi kandi banshorera nzobambikira abana je muzonshimira mushaka ako ntatahuye neza nako ngo umuntu atangiye kubona ngo igitsina c'umwana urambika umwana kirimo niho babona nukuva muri eko babonye ko azovuka ari nk'umuhungu canke umukobwa acaza ati impuzu z'inkobwa canke z'impungu canda mujanishiriza nkaca ndamu nimero ni za zindi 68 598 wisa 60 nubu ndagiye ukabu Ega casohotse nyine. Oya turi en direct. Ega bariko barakira en direct. No kuvuga bariko barakira umwanya ubunyene bariko barakira buragiye. Mugabo ubukiravye za 8 z'ijoro ubugiye muri pumera saa 10. Urumva niho mbandi imisi yose telefone ukambwira. Mugabo kubera abamama benshi baba bakuriwe ndabakonsera ko ndabasanga muhira. Akazi kanje neza. Kizazi sana. Muco mugisha kubana nawe ari n'umunezero. Nibaza yuko mubanezerewe n'abadukurikiye. Banezerewe cyane uburyo uganiriza abantu ubigisha uburyo uri umukobwa w'akarorero uri kuragerageza
kugwana mu nzira y'iterambere uri umwe mu bantu nibaza yuko n'igihugu gikwiye gushigikira igihugu cane mugabo igihugu n'abantu nandabashimira nibo banyigishije kubera maze kuja muri filme gukina filme niho navutswe amajambo menshi candagwana rero simba umwe bavuga kuko noba ntsinzwe hari aho ntsindwa mugabo pato taruma niyo mpamvu ngerageza kwirukanka nkahindura inyifato zimwe mu bisanzwe hari igihe ntabajewe hari igihe ntabajewe kugira ngo ndinde vya bindi wavuga canke nakayavuga ntuntsinde kandi ari ubuzima bw'iwanje buri gihe nanka gutsindwa nubwo akenshi dusanga vyabaye nguwo INA LIGERA haranagera nkumva wona vuga nahuramye reka tuze dusubire vuba namaze kubona yuko uzonagaruka kandi nyene twizere yuko na filme tugiye kwiraba vuba samedi dufise ubukwe zoza tuvuge ku bukwe ukuntu bwagenze hajya samedi dufise ubukwe ubuhomenga icanditse narakibona press basi uburamesa agapantaro tuzambara amatisi dote yagenze neza FANNY Ravine yarakowe nk'abandi bakobwa kandi bimeze neza Imana ibagirira ubuntu byagenze neza ubwo tubigarutse ko inkuru zayo ko ziravangwa na Rasika ngo akoye nk'ijana Rasika yarayoboye amashashi ijana navyo byose nitubizi aya kubiki muraba ni ibintu abantu bivugira bana cyo yakoye zingahe ivyo hari umuntu abimenye Rero babivuga no ubu kumajambere tugeze ko n'abavyeyi ntayo bamenye ayo mukobwa bashikirije niyo batora nuko byo ibihumbi majana 2 ayo mukobwa bahaye namba yiyongererako namba yakatura no bayatora kanezere ko umustare nk'ujya atagiye busi tubikure mu nka tuvuge mu buryo bw'amafaranga ese ko atagiye basi munsi y'uturiyoni 5 umustare mu rugo nta vy'ubustari we mu rugo uri umugore w'umuntu ugira nk'umugore nkandi nta vy'ubustari aho ubona we baragukoye impene n'intuze ya nakagazi muco bakabara mushize mu rugo ku mafaranga atanga n'ibihumbi majana 3 y'amarundi none abahuze rega namukunze simpaka nkobwe no kubona mwakumve aha tugenda oya reka ntusubire kuneza abantu data muco wakoze cyane dusubire bizobera he bizobera sale n'ukuri ko Imana sinzi ndayisomye ri mu bijambo bigoye icongereza murabizi ko ntari forte ni mu Kinindo ariko cyane mu Kibenga ni avenue du large mu Kinindo okay ni mu Kinindo impamvu tubivuze nuko nabanyamenga ni open muri mwatimiye bahuguye vraiment no muri dote vyagenze neza nubwo ntamenye ivyasiga urumva je nari kuri bus nari sharuwa ategezwa kumenya abantu naduganya no kuruganda bamanukana umva ivyabayeyo mu nyuma ntafite muga vyari bimeze neza bitwizeza ko na mariage kandi zo bimeze neza batazohashika ndi ngaha mama bushe uzobibabwira tuzokuzana tubwire uko vyagenze zoyazana yose ibi bintu ntavyo nzovuga ni vyiza gusa nagira wa mugigo ari umugigo wo kuja gutora intuzeya iyo byaraye bibaye uzoza ubabwire nico mwumvise aragenda ubumuhimbiri none